Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV n'umwanya makuru agezeko ariko aragarukwako cane nkuko twama twabikoze tubashikiriza amakuru aba ariko aravugwa cane mu birabana n'umutekano bivugwa muri politike bivugwa mu birabana n'agateka kazina muntu mu ntwari ibereye ndetse n'ibindi vyose mwanyegejwe turavyegeranya maze tukabashikiriza mu buryo bw'idonido. Muri kano kanya tugiye kubabwira amakuru ateye ubwoba na makuru ahejeje kudushikira. Muri ano makuru turaza kubabwira icuka cibi cibandanije gututumba hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu cibanyi c'u Rwanda okuri ubu ngubu igihugu cibanyi c'u Rwanda vyahejeje kugaragara yuko cahejeje kurakara cane bivanye nuko ngo twigoro twose icyo gihugu gikora cibandanya gusomboroswa n'igihugu c'u Burundi. Turaza kubabwira amakuru y'ibanga dukura ku mpande zombi aho President Evariste Ndayishimiye ngo umugambi we wo gutera igihugu cibanyi c'u Rwanda ukomeje kandi ariko arahunoza neza mu gihe igihugu cibanyi c'u Rwanda cavuga yuko gishaka amahoro, ariko kuri ubu ngubu impande zombi nubwo igihugu cibanyi c'u Rwanda kidapfa kuvugira hejuru zikaba ziteguye, aho kuri ubu ngubu havugwa ibitwaro bikomeye cane bivyunguruzwa umwanya ku mwanya vya gisirikare bishirwa ku mipaka ihuza Burundi ndetse n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, aho kuri ubu ngubu habarirwa abasirikare b'u Burundi ibihumbi n'ibihumbi barimwo imbonerakure ndetse n'umurwi w'inkorabara wa FDLR wahora ukorera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bikavugwa yuko ibirindiro vyawo biri mu Burundi, aho FDLR ari umurwi w'inkorabara wasize ukozeho nyabwoko mu gihugu cibanyi c'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 994, aho abasesanguzi mu bijanye na politike ndetse n'ibiriko biraba mu karere bavuga yuko ikintu gikomeye u Rwanda goba ruriko rurapfa n'u Burundi boba ari uko Burundi buriko burashigikira canke burimwo burakorana n'uwo murwi wa FDLR. Kuri ubu ngubu bivugwa yuko ushaka gusubira i Kigali maze bagasubira gukora jenoside babanje gukurako ubutegetsi bwa Kigali. Muri ano makuru turaza kubabwira icuka kibi cy'intambara kibandanije gututumba. M23 yarafashe igisagara ca Uvira, igisagara cari cirinzwe n'ingabo z'u Burundi FDLR ndetse na Wazalendo n'igisirikare ca FARDC. Kuri ubu ngubu warigaruriwe icyo gisagara carigaruriwe n'abarwanyi ba M23. Kuri ubu ngubu M23 yatangaje yuko ishobora kwemera kurekura icyo gisagara maze kikaja mu minwe y'ingabo zumvikanwe ko ariko zitari Wazalendo canke abasirikare b'u Burundi canke igisirikare ca FARDC canke FDLR. Ariko kuri ubu ngubu ivyo navyo biriko biravugwamwo vyinshi cane, aho bivugwa yuko M23 nubwo yarekura icyo gisagara kuri ubu ngubu uduce twose twegereye icyo gisagara ariyo yaba idufise, byumvikane yuko nubundi yoba igifise mu minwe, kuko haramutse habaye gatoya bashobora kwima abacungereye ico gisagara haba imfungurwa canke n'ibindi bakaba nubundi bakisubiza vyoroshe nkuko amakuru y'ibanga adushikira. Kuri ubu ngubu M23 ngo nayo nyine ngo yabiriko iranategurana na bamwe bashaka guhirika ubutegetsi bwa Gitega, aho kuri ubu ngubu ariyo mpamvu leta y'u Burundi yihutiye kugara imipaka yose ihana na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva M23 yafata icyo gisagara. Ariko nanone M23 ikaba yarasabye leta y'u Burundi ko yapfungura imipaka ndetse bakaraba n'ingene bahana imfungwa z'intambara abanyagihugu b'u Burundi bari muri icyo gisagara bagatahanwa amahoro, ndetse n'abakongo bari Bujumbura bagataha amahoro. Ariko nanone leta y'u Burundi yakomeje kunangira bivanye n'amakuru ateye ubwoba ifise ariyo dushaka kugira ngo tubashikirize, aho tugiye no kubabwira amakuru y'ibanga akomeye cane ukugene FDNB yatanguye
gucyura ingabo zayo rwihishwa. No kuvuga ko igisirikare cy'u Burundi, abasirikare b'u Burundi bari barinze igisagara ca Uvira, bari bahungiye mu micungararo yaco, kuri ubu ngubu bariko baratahana rwihishwa, mu gihe M23 yari yavuze yuko izabaha inzira ariko bakaba bahisemwo kudaca mu nzira. Kuri ubu ngubu tuza kubabwira amakuru ahambaye cane yaho abo basirikare b'u Burundi bariko baracishwa kugira ngo bashikire i Bujumbura. Turaza kubabwira ukugene amakuru adushikira avuga yuko abo basirikare biboneka yuko barushe cane ndetse n'ibindi vyinyegeje. Koko M23 yoba ifise gahunda yuko yafatanya n'abashaka gukurako ubutegetsi bwa Gitega. Ico bikoze amakuru amwe namwe haravuga yuko bishoboka cane bivanye nuko M23 yabangamiwe cane mu mirwano n'ingabo z'u Burundi, ubwo bariko bararwanira gufata igisagara ca Uvira ndetse n'ahandi bagiye bararwanira bahura n'ingabo z'u Burundi. M23 umurwi urwanya leta ya Kinshasa kuri ubu ngubu ikaba itarashitse ku bikorwa vyayo vyinshi bivanye nuko ingabo z'u Burundi zagiye gufasha rwihishwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Congo. Ibi nyine navyo bikaba vyarazamuye icuka cibi cane hagati ya AFC M23 ndetse n'igihugu c'u Burundi. Muri kano kanya rero turababwira ibijanye n'izi ngabo ziriko ziratahanwa bwihishwa. Tugaruke no ku bijanye n'intambara ikomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arategura ku gihugu cibanye c'u Rwanda. Tubabwire uko impande zompi ziteguye iyi ntambara. Ico bikoze turaza kubabwira amakuru ateye ubwoba ku buhanuzi buriko burahabwa Perezida Evariste Ndayishimiye ko atahoherahira ngo akore iryo kosa, ariko nanone Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yabandanije kunana, aho kuri ubu ngubu bivugwa yuko ariko harakorwa imyimenyerezo ikomeye cane ya gisirikare. Iyo myimenyerezo ikaba iriko irakorwa n'umurwi wa aba FDLR bavuye muri Congo, ubwo Uvira yafatwa bafatanije na bamwe mu bari bahora mu birindiro bya FDLR biri ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ndetse bakaba ariko barafatanya n'imbonerakure n'abasoda b'u Burundi na bamwe bo mu gipolisi, bakaba ariko barafata imyitozo ihambaye ya gisirikare kugira ngo bitegurire intambara Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arategura ku gihugu cibanye c'u Rwanda. Aho Perezida Evariste Ndayishimiye yagiriza igihugu cibanye c'u Rwanda kuba gicumbikiye canke gihaye indaro abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umisi Pierre Nkurunziza, harimwo General Godefroid Niyombare kuri ubu ngubu ahigwa buhongo n'ubutegetsi bwa Gitega. Aho amakuru adushikira avuga yuko General Godefroid Niyombare yoba amaze igihe kinini cane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi ari nako araterera bikomeye cane M23 kugira ngo nawe nyine bamufashe gukurako ubutegetsi bwa Gitega. Ano makuru arahambaye kandi aranateye ubwoba. Ngaha mu gihugu c'u Burundi ubwoba ni bwinshi cane mu bategetsi bo hejuru, baratangura no gusubiranamwo bikomeye cane. Inyinyurana ririko rirava ngo ku ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri ubu ngubu urongoye ibiro bikuru vy'igisirikare General Prime Niyongabo ariko aracana uwaka na Perezida Evariste Ndayishimiye, bariko barapfa amafaranga ndetse n'ingene amategeko atangwa. Ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze yuko igisagara ca Uvira kitagomba gufatwa, ingabo z'u Burundi zigomba kumera amagabo kandi hakoherezayo ingabo zose zishoboka. Ariko nanone General Prime Niyongabo arasubira inyuma n'akandi karwi, aravuga ati ingabo z'u Burundi nizitahe. Aho kuri ubu ngubu umucanwa wadutse, aho no ku ntambara ziriko ngo zirategurwa ku gihugu cibanye c'u Rwanda, General Prime Niyongabo yahisemo kwicejekera. Kuri ubu ngubu ibintu bikaba bibandanije gukomera cane. Reka nkuko narempejeje kubikubwira nyine tugende turabigaruka ko vyose muri ino nkuru twaguteguriye. Kwibutsa ko utaravyonda kuri sabone canke se subscribe wafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. FDNB yatangiye gucyura ingabo zayo zatsinzwe na AFC M23 rwihishwa. Izo ngabo zikaba ziriko ziracyurwa
ziri kumwe n'abarwanyi ba FDLR, akaba ari nayo mpamvu ngo bariko baracurwa bwihishwa, ndetse n'insoresore zimwe za Wazalendo na bamwe mu basirikare ba RDC. Intumbero nta yindi ngo no gutera igihugu cibanye cy'u Rwanda babanje guca i Bujumbura bagafata inkozi ikomeye ndetse n'imyimenyerezo ya gisirikare nk'uko amakuru adushikira abivuga. Amakuru ava mu Burundi aravuga ko ingabo z'ico gihugu zatsinzwe mu mirwano zari zihanganyemwo na AFC M23 muri Kivu y'Amajyepfo mu ndwi ziheze, zatangiye gucyurwa zinyujijwe mu kiyaya ca Tanganyika. SOS Media Burundi ivuga ko hari abahamya canke abatangabuhamya benshi bayihamagariye ko abo basirikare bahoze mu gisagara ca Uvira mbere yuko icyo gisagara cigarurirwa n'abagwanyi ba AFC M23 mw'ijoro ryo kuwa 9 rishira uwa 10 z'ukwezi kwa 12 batangiye gucyurwa rwihishwa. Abo barwanyi bakaba bari bavanze na bamwe mu ba FDLR. Leta y'u Rwanda ivuga yuko ari abasize bakoze ihonyabwoko mu gihugu cibanye cy'u Rwanda mwaka w'1994, no kuri ubu ngubu bakaba biteguriye ku gusoza umugambi w'urugamba batangiye babanje gukurako leta ya Gitega. Iki gitangazamakuru nyine kivuga ko mw'ijoro ryo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 15 rishira kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2025 hari ubwato bwaturutse mu gice cy'ikiyaya ca Tanzania ca Tanganyika Murantunga. Hari ubwato nyine bwaturutse mu gice cy'ikiyaya ca Tanganyika mu bice bizwi nka Baraka na Mboko. Ubwo bwato nyine bugapakirwa ku cyambu cya gisirikare cya Rumonge mu Burundi. Bivugwa kandi ko kugeza isaha z'isa 12 z'igitondo cyo kuri uyu wa kabiri amakamyo arenga 6 yarahagaze hagati y'icyambu cya Rumonge n'ibirindiro by'ingabo za gisirikare yatwaye abasirikare b'u Burundi akaberekeza i Bujumbura. Abasirikare nyine bivugwa yuko bari bavanze n'aba FDLR bitegurira gukura ko ubutegetsi bwa Kigali. Amakuru abandanya avuga ko aba basirikare bagaragaza imbaraga nke cyane nk'abashonje ndetse bananiwe. Icyakora umubare nyawo w'aba basirikare b'u Burundi bagomba gucyurwa bavuye muri ivyo bice vyo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nturamenyekana. No kuvuga ko nyine bitigiri vyabo bacyuwe bitaramenyekana bivanye nuko vyakozwe rwihishwa mw'ibanga rikomeye, ariko nanone amasoko yacu mu kandi kanya turaza kubabwira ibijanye n'ivyo bitigiri aho u Burundi bwatangiye gucyura abo basirikare rwihishwa mu gihe umurwi M23 wari wabemereye leta y'iki gihugu ko witeguriye guha inzira abasirikare bacyo bari baraheze muri RDC bagasubira iwabo. Twaba twabwira ko abasirikare bacyuwe muri iki cyumweru bariyongera ku bandi bashika 1000 bari hamwe n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo FDLR binjiye mu Burundi kuwa 6 w'indwi yaheze nyuma yo guca mu Cibitoki n'ubundi rwihishwa. Abo bakiyongera ku bandi binjiye mu Rudavagi, no kuvuga bahunze mu Rudavagi bari kumwe n'umurwa FDLR Wazalendo ndetse na bamwe mu basirikare ba Kongo, aho boho nyine bahejeje kuruhukirizwa mu makambi ya gisirikare. Kuri ubu ngubu bakaba barabanje guhabwa imfungurwa. Bivugwa yuko abafashwe neza cyane ari abarwanyi ba FDLR ngo bashaka ko basubizwa mu mirwano ikomeye cyane Burundi ku ntambara buriko burategura ku gihugu cibanye cy'u Rwanda. Twaba twababwira ko aba nabo amakuru avuga ko bari Bujumbura aho bakiriwe
neza abarwanyi nyine ba FDLR aho bakiriwe neza bakaba bariko barahabwa n'izindi nyigisho zikomeye cane. Kugeza ubu leta y'u Burundi ntacyo iravuga ku bijanye n'icyurwa ry'abasirikare, gusa amakuru avuga ko abenshi bacyurwa nijoro kandi bacungiwe umutekano mu buryo bukomeye cane kandi mw'ibanga rikomeye cane. Ivyo biruko mu gihe urongoye ibiro bikuru by'igisirikare General Prime Niyongabo yatangaje yuko ingabo z'u Burundi n'ubundi zidatsindwa, bizwi neza yuko zidatsindwa, gutyo rero ko bazicuye ku bushake bwabo. Ariko kuri ubu ngubu bivugwa yuko hari abandi basirikare benshi bari bacungira igisagara ca Uvira ndetse bari no mu bindi bice muri RDC kuri ubu ngubu bariko baracyurwa bwihishwa, aho amakuru adushikira avuga yuko ngimvo zo gucyurwa kw'abasirikare ngo baba baje mu Burundi mu kwitegurira urugamba rukomeye cane leta ya Evariste Ndayishimiye yoba ishaka gushoza ku gihugu cibanyi cy'u Rwanda. Leta ya Evariste Ndayishimiye yagiriza yuko rucumbikiye Godefroid Niyombare ndetse n'abandi bari bafatanije mu gushaka guhirika ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza, aho kuri ubu ngubu bishushe cane hagati y'igihugu cibanyi cy'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi. Burundi bwarahejeje kurungika ibitwaro bikomeye cane abasirikare ndetse n'imbonerakure n'abarwanyi ba FDLR mu gufashanya barafashanya kubarungika ku mipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi kugira ngo umwanya n'umwanya bitegurira intambara canke bakore intambara ikomeye ku butegetsi bwa Kigali, maze ngo bakureko ubutegetsi bwa Kigali nk'uko ari ivyatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yari ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko arayaga n'urwaruka. Yavuze yuko agiye gufasha urwaruka rw'igihugu cibanyi cy'u Rwanda gukurako ubutegetsi ngo bukandamiza abanyagihugu bo mu Rwanda, kuko ari ivyatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyo kandi bigashimangirwa n'amajambo yavuzwe nyuma aho Perezida Evariste Ndayishimiye ibwo M23 yariko irarwana mu gufata igisagara ca Uvira. Perezida Evariste Ndayishimiye yararahiye ararengwa yuko Uvira iramutswe ifashwe, Ndayishimiye nawe azatera igihugu cibanyi cy'u Rwanda anyuze mu Kirundo, aho kuri ubu ngubu ari byo bibandanije gutera ubwoba bamwe na bamwe. Abanyagihugu ku mpande zombi babayeho mu bwoba bukomeye cane. Ku ruhande rw'u Rwanda kuri ubu ngubu u Rwanda ruvuga yuko nta ntambara rukeneye guteza ku Burundi, ariko nanone ko mu gihe u Burundi bwasomborotsa bazivuna umwansi, aho Perezida Paul Kagame yavuze yuko yahamagaye mugenzi we w'u Burundi aramubwira ati ibyo uriko urakora ni ibiki, amwishura yuko atabizi, ko ivyo bariko baravuga ari ukubesha. Gutyo Paul Kagame aravuga ati nta kibazo, aramwihorera. Ariko nanone Paul Kagame nawe bivugwa yuko yahejeje kwipanga ku murindi ukomeye cane. Uko Burundi bwohereza ingabo nyinshi ku mupaka niko nawe nyine abigenza, aho kuri ubu ngubu nawe nyine yohereje ibitwaro bikomeye cane, aho bigaragara yuko impande zombi ziteguriye intambara ikomeye cane ishobora guhuza igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu cibanyi cy'u Rwanda. Ivyo bikaba biruko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko kubera ukugene yatsinzwe urugamba rwo muri Uvira, kuri ubu ngubu atahirahira ngo agire ikosha ryo gushoza urundi rugamba, mu gihe n'abasirikari biwe bagifise igihunga ndetse n'ubwoba bukomeye cane bivanye n'ivyo baboneye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ubu ngubu bivugwa yuko igisirikare cajeje gucibwamwo imirwi. Prime Niyongabo ariko aranyinyurana cane na Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aragerageza kumukura ariko vyanse, kubera ko amaze igihe kinini cane arongoye ibiro bikuru vy'igisirikare, aho haheze imyaka ishika kuri 13 atawe bakuranwa. Bamwe n'abandi babona yuko uyu mujenerali yahejeje guhishinga imizi ikomeye cane, ahubwo ko Ndayishimiye nareba nabi harashobora kumwitanga maze akamutera kudeta. Ivyo bigashimangirwa n'ukugene icuka cibi cabandanije gututumba mu gihe bivugwa yuko bapfa ibijanye n'amaronko bahora bakura muri intambara ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahanurwaho, ariko baramubwira bamuhanura ko atagomba gushoza intambara ku gihugu cibanyi cy'u Rwanda, agakomeza kurinda igihugu ciwe, agakomeza akikanga ko umwansi ashobora kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abifashijwemwo na M23, gutyo agakomeza gucungera imbebe z'igihugu ciwe,
ariko ntashoze intambara ku gihugu cibanye cy'u Rwanda kuko ari intambara ishobora gusiga igihugu ahabi. Ibingibi biruze kurangirira hehe? President Evariste Ndayishimiye ntiyorohewe co bikoze, bamwe n'abandi babona yuko CNDD FDD ishobora kwisambura bimwe bikomeye cane kandi gahera nk'ifu y'iminjira, bivanye nuko umugambwe wivanze mu bintu nka vyose. Igisirikare cagiye mu maboko y'umugambwe, ibintu byose vyagiye mu maboko y'umugambwe, kandi byo bibandanije gusenya igihugu c'u Burundi. Mu kandi kanya turaza kubabwira bishasha, ntimuze kuja kure. Ibyo byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.